Hanyuma nongera kuramutsa ndabaha mwaramutse namwiriwe aho mwese muherereye. Uno munsi nashaka tuvugane ku kibazo c'abakenyezi. Abakenyezi basanzwe barabuze ikibazo co kugira apeti mu mibonano mpuzabitsina, ariko tutarabivugako twashaka ugire follow kuri Facebook, ugire like na share na comment, hanyuma tukagusaba subscribe, hanyuma share na like na comment kuri YouTube. wandike Youth Media TV, hanyuma 257 kuri Facebook wandike Youth Media TV, hanyuma kuri TikTok na Instagram wandike Youth Media TV. Aho uraturonka kandi n'inyigisho zacu urazironka. Hanyuma kubakeneye kuba bo kutwitura, gerageza mutwandikire kuri WhatsApp. Abari nyuma y'igihugu tanguza akamenyetso ko guteranya 257 61 22 54 34. Aho urashobora kuturonka kuri WhatsApp. Ibisigaye navyo ikigome nabo tuhari ku bwanyu. Hanyuma tuzobakirana urupfasoni, hanyuma tubafashe neza cyane kuvyo muzoba mwifuza. Ibisigaye navyo reka tubandanye n'icigwa uko abadamu basanzwe bafise ikibazo cyo kutagira imibonano mpuzabitsina, barabuze apeti. Fata ibi bintu bikurikira: rondera ico bita tikitimaji mu Giswahili, canke mu Kirundi canke mu Gifaransa bacita pasteke. Urondere pasteke, cukanagara urondere inazi. Urondeye inazi, ico ni kigira kabiri. Ikigira gatatu, iruka urondere amata y'ifyufyu. Uko ubitegura nuko: fata pasteke uyisature, uhimbagure duto duto, ushire mu kabakure keza cyane wateguye neza. Cufata inazi yimene, kuramwo ujya muse wayo uwuhimbagure buto buto, ushiremwo yabakure irimwo pasteke. Hanyuma cufata ya mata y'ifyufyu, nimba ari litiro nimba ari nusu y'ilitiro, cusuka muri ivyo bintu. Ufise frigo, gerageza uyishire muri frigo bironke akantu kakabeho kugira ngo ubinwe bimeze neza. Hanyuma sinakubwiye kubishira muri blender ngo bisye. Wowe ico cukora, turafata agapasteke utererayo, ufate akanazi utererayo, usomeza na ya mata washira muri bya bintu. Ivyo bintu bikore iminsi 7 yonyene. Ariko nagusaba uri umukenyezi uzubikore uzi yuko uri kumwe na mutama wawe. Nubundi ndasubiramwo, ivyo bintu uzobikore uzi ko uri kumwe na mutama wawe, bizogufasha cyane. Kandi gerageza cyane ivyo bintu ubifate ku mwanya mwiza. Uzorabifata mu gitondo utarafungura, ubifate saa sita, ubifate no ku mugoroba, iminsi 7. Inshuti yanje, uzogara kuvuga yuko umuti wagukoreye. Ibisigaye navyo tubifuriza ibihe byiza no kororanirwa. Mushishikare gukurikirana Nduwimana Joel. Ikigo cacu Menabo aho kiri mu Kajaga kirabahaye ikaze cyane. Shishikara kuza mutwitura, natwe tuzobakirana iteka. Ibisigaye navyo ntiwibagire kugira share, like, comment na subscribe kuri YouTube, follow, like na share na comment kuri Facebook, kuri Youth Media TV. YouTube ni Youth Media TV 257. Turabahaye
ikaze mwese murakoze.